mu by'ukuri ikibuga c'indege murazi yuko ari irembo ry'igihugu. Mu byo dukora byose ngaha rero dukora mu ntumbero yuko iryo rembo nyene ry'igihugu ryitwa irembo by'ukuri riserukira igihugu. Ingenzi yose ishitse ngaha ikabona igishika cyuruka indege ikabona iti iyi shusho y'igihugu cy'u Burundi. Iyo shusho rero mwumva yuko itegerezwa kuba ishusho ibereye iteye igomwe kandi yujuje ibyangombwa nk'uko mubibona ahandi, ifise umutekano cyane cyane w'ingenzi, umutekano w'indege, ifise by'ukuri ibyangombwa byose nk'uko tugenda tubibona muri ibyo bibuga by'indege, kugira ngo abaje bose ngaha bumve by'ukuri ko bashyitse mu gihugu gisa neza, igihugu kigengwa n'amategeko, gifise ibyangombwa by'ukuri bizobafasha kumererwa neza mu minsi yose bamara muri iki gihugu cyacu. Rero nagira ahanini ndabahe umuco, nabatumiye kugira ngo ndabahe umuco w'ibyo rero mugize iminsi mwumva abana bariya bidogera, kandi murazi neza yuko atari ubwa mbere. Haciye imyaka twumva imyidogo y'abene igihugu n'abagendera kino kibuga bose, mugabo burya nta mwonga uri sato sinoreka ukavuga, ariko mu by'ukuri haraciye imyaka dukorera kuri iyo myidogo, haraciye imyaka dushyira ingufu zidasanzwe mu kugira ngo ibyo byose bagenda bidogera bishobore gutorerwa umuti. Kandi twebwe nk'abahajejwe by'ukuri tubikurikirana ku munsi turabona ko intambwe dushyitse ko ari intambwe ibereye. Ejo bundi mwarumvise umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye, nawe nyene yari yatugendeye ngaha ku kibuga c'indege aho yatanguza cese ibikorwa bigiye gukorerwa ngaha. Nawe nyene yaravumereye ko hari utunenge. Rero twebwe ngaha, kandi si twebwe gusa, iyo umukuru w'igihugu avumereye ijambo nk'iryo by'ukuri avuga rimwe nawe ukumva gatanu, sibyo none? Rero twarabyumvise, ako kamo twarakumvise, inguvu twari dusanzwe dukoresha ubu tugiye kuzigwiza inshuro nyinshi kugira ngo by'ukuri nako kageso kakiriho karanduranwe n'imizi, kandi turizera ko tuzobishikako. Hariho tari bike biriko birakogwa byongerezwa ku byari bisanzwe biriko birakogwa, byatumye ingeso zitari nke zaramaze kugabanuka. Rero naho mugabo abene igihugu n'ingenzi zitandukanye cyane cyane abadiaspora, naho hari bitari bike bidogera, ariko mu by'ukuri hariho ibyo bidoga mu buryo butari bwo, hari ibyo bidoga mu buryo butari bwo, ari byo nagira ntangire ko akarorero kugira ngo gatange umuco. Ejo aho bukera nkumbure bazomenye ingene iki na kiriya bikorwa, inzira nziza irashe bakwiye gucamo iyo bakeneye iki na kiriya n'ibindi n'ibindi. Ubu rero nagira ntange ni bwinshi, ariko bukuru nagira shimikire ko n'ubu bukurikira. Ubwa mbere hoho hariho nk'abadiaspora usanga bafise icyo bita double nationalité, ni ukuvuga ubwene gihugu burenga bumwe. Abo rero iyo bashitse ngaho ku kibuga c'indege barakunda kugira ingorane, mugabo bakabifata kutariko. Iyo
bariko baba abajejwe kubatunganiriza bariko baba babereka inzira nziza y'ingene bikorwa bagasha babifata mu nzira itariyo. Ubwene gihugu ni ukuvuga iyo uvuye mu gihugu ubamwo cyangwa ukoreramwo ugashika ngaha mu gihugu cy'u Burundi cy'amavukiro, ico gihe uba ufise pasiporo zibiri. Hariho pasiporo y'icyo gihugu bayemo, hariho na pasiporo y'u Burundi, uko turamaze kuvyibonera ngaha vyama vyashitse. Mugabo kenshi iyo pasiporo y'u Burundi ugasanga yaraheze, ikiringo cayo cararangiye. Wewe rero ukaba wavuye uvuye wibaza ko uje uzanye iyo pasiporo kugira ngo igufashe kurengana utarishe amafaranga y'icyo bita le visa d'entrée, kuvuga n'uburenganzira utangira amafaranga kugira ngo winjire ushobore kwinjira mu gihugu. Ico gihe rero iyo bashitse mu maserivisi abjejwe arico gipolisi, abapolisi baraheza bakabasobanura, yamara rero wewe iyi pasiporo yawe y'u Burundi yararangiye, ni ukuvuga urupapuro rwose ruguha uburenganzira bwo kuva mu gihugu winjira mu kindi rutegerezwa kuba n'imiburiburi ku mategeko international, n'imiburiburi rutegerezwa kuba rukwije amezi 6 kugira ngo ushobore kukoresha. Ico gihe rero hariho abazana izaheze amapasiporo yaheze haciye nk'imyaka 3, 5 ngahe, nabo baciye umwaka umwe ngabo iba yaraheze. Ico gihe rero agaca atangura impari nyinshi, agacabona yuko umengo bariko baramubonera, kumbe bariko bamubwira ibintu vyumvikana bakurikije amategeko mpuzamakungu. Mugabo we akabandanya yibaza ko naho pasiporo yaheze ko ari y'u Burundi ko afise uburenganzira bwo kurengana ivyo byo kuri hamaviza atabikoresheje ko we kuri we yitwa ko ari umurundi. Ivyo rero sivyo babifata kutariko, nico gituma rero abajejwe kontrola impapuro zinzira baheza bakamusaba kuriha visa kugira ngo ashobore kwinjira akoresheje ya passport y'igihugu aje avamo. Rero ivyo oye babitahura nabi, mugabo twagira vraiment tubitangire ku muco ko uko niko bimeze saha mu Burundi honyene no mu bindi bihugu nuko nta passport yataye ikiringo cayo, yarangije ikiringo cayo ushobora gukoresha ngo winjire naho hoba mu gihugu wavukiyemo. Ivyo rero nibaza yuko boza barabitahura, bamwe baca bagenda bakaja mu marezo sosiyo, upolisi ngo canya sigiturire ntibakwasi giturire, bagusabye kuriha visa yawe mu buryo bwumvikana, mu buryo bugaragara, kandi iyo urishe visa baraguha resi, kuvuga agapapuro urihiye kwa ayo mafaranga ukagenda ugatwaye. Kiretse igihe batoguha ako gapapuro k'ayo mafaranga urishe, niho woca ugenda uridoga ko bakwibye cyangwa bagusabye igiturire n'ibindi. Ivyo nibaza yuko twumvikana ko dushimye kwitangira ku muco kugira ngo ejo aho bukera imyidogo ijanye n'ibibazo n'iki kibazo izogabanuke canke iranduranwe burundu. Ikindi gikunda kugira gushika ni kijanye no gusubiza amafaranga, kirajanye n'iki mejeje, uko iyo urishe visa yawe nuko gusika kiraba bose, ukuvuga kiraba abo ba diaspora babaje bazana ama passport abiri, mugabo kiraba nizo ngenzi zose zitwendera ngaho. Ubu twagize Imana Uburundi buratanga uburenganzira bwo gushobora kuva mu gihugu runaka ukaza ngaha mu Burundi ukarihira visa canke ukariha amafaranga y'ugo rupapuro canke ubwo burenganzira baguha bwo gushobora kwinjira ukaburihira ngaha ku kibuga c'indege. Murazi ababimenyereye siko vyahora, nta n'ikiringo kinini giheze
uburenganzira butanzwe na leta y'u Burundi. Ico rero ni ikintu cyo kwishimira cyane kidufashiriza ingenzi ushobora kutugendera mu buryo buborohera. Wowe ufata pasiporo yawe hanyuma kuri indege ukaza hanyuma ubwo burenganzira ukaburongera gakuruka cy'indege. Rero hariho benshi rero iyo bashitse bagenda hajya kuri comptoir barihira kwa amaviza hanyuma amafaranga igipolisi gitanga viza gisubije ngo ntibamenye irengero. Kubera iki? Kuko benshi iyo bashitse ngaha usanga baje bakiriwe n'abantu twe tutabatuzi. Pasiporo yiwe bakayihereza uwo muntu yaje kumutegera ugasanga nawe agiye kumurihira visa. Ayo mafaranga rero asubijwe kenshi murazi nico y'abarundi twamenyereye yuko iyo ukoreye akantu keza utanze service runaka karoro nko mu mabubare mu maresitora iyo wakiriye umuntu neza ukamukorera neza ibyo utegerezwa kumukorera twamenyereye ashakora mu mufuko ugakira agafana. Ivyo rero biratumugaje cyane nabyo bitwononera ngaha kuri aeroport kuko usanga benshi bafise iyo mico bagendana iyo migenzo. Rero abo rero baza kurihira amaviza abandi ayo mahera basubijwe baca bishira ku mufuko mwene kuyatanga gaca agenda aridoga kuko ntiyasubijwe agenda aridoga yidogera igipolisi ngo ca ndiri amafaranga narishe amadolari 100 amadolari 10 nategeka gusubizwa baririra. Ivyo rero biratwononera cyane nico gituma ubu twafashe ingingo yuko umuntu wese aje kurihira visa ngaha ku kibuga c'indege kugira yinjire mu Burundi ategerezwa kwizira wenyene kuri comptoir bakamubona kugira ngo bamwihere bonyene ayo mafaranga. Ivyo rero kuva aho dufatiye iyo ngingo byaragabanutse niki shimyo kivugira ngaha kugira ngo abo bose izo ngenzi zose zitugendera baze babizi abo ba diaspora hamwe n'abandi baze babizi yuko atavyo gutuma umuntu ngo genda ihire visa ngo genda ibi n'ibi gikorere wewe ayo mafaranga asubizwe wewe nyene uko amaze kuja mu minwe y'abandi ico gihe kugira ngo yaronke ntibyoroshe. Ikindi nagomba kushikiriza ngaha nikijanye no kubahiriza umwanya kuri uwo wese aje gufata indege kugira ngo afate urugendo. Ico kiradute